Mbega mu gisagara ca Bujumbura hoba hariho ibinogo vyahambwemwo abantu ikivunga mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri. Ngiki ikibazo cabajijwe na Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira severe mu nama yakoze n'abarongoye abandi mu gisagara ca Bujumbura kuri wa 22 mu Kakaro umwaka wa 2021. Muri iyi nama hakaba habaye kubaza ibibazo no guhanahana ivyiyumviro vyotuma ukuri kuja habona na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yacu. Abafashe ijambo bakaba basavye ko abenegihugu bogirishwa inama imbere yuko umugwi severe utangura ibikorwa vyawo mu gisagara ca Bujumbura. Niyubahwe Marie Magi, umwe mu babuze umuvyeyi wiwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri, yashimye iki gikorwa c'umugwi severe. Ico nashatse gushima, ndashimiye severe naraba n'umugabo tukaye navuze ati ivyo biriko biraba. Ndavuga ati ngo numa, ndavuga ati nonuma gute wega ntuwababaye kinarabaye. Ivyo bintu byaranezereye cyane kuko mubona muri ko murahoza imitima mba igihugu kikamenya abantu bababaye. Ndavuga ati nukuri ibi bintu utashikiriwe warashikiriwe ni ibintu bikomeye cyane kuguma wumva umuntu yarapfuye utazi iyo yaroye utigeze wumva n'ingene byagenze urumva ko hagumaho kakazikira usanga aba bantu mu ibyo bintu usanga ari ntagondwa badahanurwa kuko usanga no ku kazi aho bajejwe ari abanyamacakubiri kavuga ati genda umuhutu akavuga ati genda umuhutu singene kubona umututsi kandi umuri kuratoteza siwe yabikubwiriye. Ababikoze bari abantu bakuze cyane bazwi ku nzego z'igisirikare. Nibaza mbere burya ko ngodo mu rutoke ku gisirikare ntimuze muravuga ngo mukuru w'igihugu. Igisirikare je umuprere wanje nari umwana yatwawe n'ijipe y'igisirikare bamukuye mu biro baramujana baza kumwica ntituzi ngo yapfiriye Igitega mu abijya byose mwerekanye naguma mvuga ati none ntaho batoye bekiye kuko yaragicumbagira. Rero ugiye mu ntara ntawe uzokubwira ngo bamuhambye ngaho baragerageza uburyo bwose kugira babirukane mu makwe y'igihugu bamukuye mu biro bamujana ahandi kumwicirayo. Rero kugira mwinjire mu gisagara nico njomvye kubabarira gerageza murabe hariho de reference abantu bitanze nka niba yaranditse igitabo murabe abandi baba mu gisagara n'abahemberwa mu gisagara mubegerereza nkete zirakomeye mubegere mubabazi barababaye hanyuma n'ikindi kugira imiti bihore muri ko muragira de reparation muregeranya abo bantu bababaye mubagisha amaseminere bavavana n'ivyumviro bibi kugira bubake icyo gihugu gishasha. Ntavuze ati nukuri muravuga muratongora neza ati mvo yo kugira ibi bintu nuguhana aba inkozi zikibi nukugira inkozi zikibi zikosowe nukugira ngo ababuze bahozwe bugi igihugu ntico bishobora ni ibintu bikomeye cyane nico bishobora none izo nkozi zikibi atari bajya mwagiye murabona umwe yiyerekana murashikira igisirikare burya cyane cyasohora amabrende cyangwa gisohore bibijya ajya amapika atabadafise inzego zikomakomeye zabikora ziplanifya ibiriko biraba kugira uwo ari we wese ateye imbere bamwice n'abana biwe. Twarabaye igihe kigoye kuko mama yaragiye aza kuraba kuri konti amaze kubona ko papa bamujanye sana atakiriko ku buzima bwacu bwaratugoye dusiganye. Mama yaramenye kubaho nabo yarabayeho niveau intellectuel yaciye igira kare nagiye ngi muri 6e ariko ico gituma nababwiye ati mureme mu mutima yagiye ndi 6e ntoye konkuru nari nkiri 6e ningene nashitse ningene yandikisha ntiyasinze nabonye umugengaza ariko ndazi ko twadufise abakuru bacu bamwe barahunze hanze bari biga kuri Sainte Esprit aho kiri baragiye barahunga kuko bamwe bahungishwa n'abapatiri kuko bavuga ati so papa wanyu bamaze kumwica bamuja. Rero ivyo nukuri ndabivuze ndababwira umuco wabibayemo by'ukuri mwegeranye hakura bababaye mubagirisha amaseminere kuko mumwagisha abaseminere yo kubahumuriza bizofasha kurusha.
Pierre Claver Ndayicariye akaba ahamagarira abari mu gisagara ca Bujumbura kudatinya kuvuga ivyabaye mu mwaka w'1972 na cyane cyane mu kudoma urutoke ku bibanza vyoba vyahambwemwo abantu ikivunga. Abarundi baba mu mahanga bazi canke babonye ivyabaye mu mwaka w'1972 nabo yabasavye kwandika makete avuga ivyo babonye. Uwuzokwandika wese agasaba kuzotanga umwidondoro wiwe na nimero ya telefone kugira umugwi severe uzomenye ko ubutumwa bwarungitswe atari gihuha.